Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yihuta, amakuru ahambaye, amakuru na cyane araza gushimikira mu gisata ca politiki, tuza kurabira hamwe kubiri biravugwa kuri bamwe mu batwara Uburundi, aho rero bariko barashaka gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akarorero harimo nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyariteka Reverien Ndikuriyo, akazamo Agathon yahoze aramutswa umugambwe CNL, akazamo kandi wagize uruhara muri kudeta yabaye mu mwaka wa 2015 Prime ariwe Niyombare, arakaza ndetse n'abandi bategetsi bakomakomeye ngaha mu Burundi bose bamaze guhaguruka ngo bashaka gutembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Bikumvikanwa ko rero umugambi wamaze gutegurwa, igisigaye ari ukushira mu ngiro. Vyose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, tuze kurabira hamwe igituma uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyariteka Reverien Ndikuriyo akidodobereza umukuru w'igihugu. Vyose ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi kunyarukira mu ntara ya Bubanza kubiriko birahavugwa, aho rero abigisha bivuga ko bariko baraka igiturire abanyeshuri, aho biri kuvuga ko abahungu bariko barakwa igiturire kijanye n'amahera, naho abigeme bo bakakwa igiturire kijanye n'igitsina. Aho rero biriko biravugwa ko kuri ubu ngubu abanyeshuri bariko barakwa ivyo byose kugira ngo bahabwe amanota yabo nkuko amakuru abitombora. Turaza kurabira hamwe ingingo zafashwe n'indongozi n'ubushikiranganje bujejwe indero ngaha mu Burundi na cyane muri iyi ntara ya Bubanza. Tuzaza kumva kandi imyidogo y'abanyeshuri ndetse n'imyidogo y'abanyagihugu, byose ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Nimuze kujya kure yimonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka mbibutse mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner, mwibuke no gufyonda kuri iyo ngengeri kugira muze muraba ba mbere kubona notification zijyanye n'amakuru tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka mbakengurukire rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, n'ubundi tugira duhere kubiriko biravugwa mu butegetsi bw'u Burundi na cyane mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho rero hateguwe umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Ibi biri inyuma bikaba biriko birategurwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyariteka Reverien Ndikuriyo. Avuga ko rero ngo kuba Evariste Ndayishimiye yaragerageje gushaka umugandagura ngo byamusigiye isomo, nawe rero ngo agomba kwihora ku mukuru w'igihugu. Ibi byabaye mu gihe mwumvaga tububarira ibijanye n'inkuru ya Reverien Ndikuriyo, ubwo byavugwaga ko yari yahawe isumu n'umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe. Mwarabonye ko amagara ya Reverien Ndikuriyo atari yifashe neza, ndetse n'ubu bikivuga ko ngo yama ajya kwivuza ibijanye n'iyo sumu yari yahawe n'umukuru w'igihugu. Nta yindi mvo rero ngo kwari gushaka kumutembagaza ndetse no kumugandagura, ngo kubera ko Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe yiviriye mu gacerere, akavuga ko ngo mu gihe Reverien Ndikuriyo akiri mu mabanga yo kurongora umugambwe CNDD-FDD ngo atamahoro Evariste Ndayishimiye azogira, ndetse ngo no kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu matora yimirije mu mwaka wa 2027 bitazomworohera. Ariko araca ku biti no ku mabuye rero kugira ngo ashakishe icyokura Reverien Ndikuriyo mu mabanga yo kurongora umugambwe CNDD-FDD. Ariko Reverien Ndikuriyo nawe yatanguye kubona ko ibintu bitoroshe, yatanguye kugabisha ndetse nawe ariko arafata ingingo zo gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Nariya ko abanyagihugu bidoga ko yamaze kubapfukama mu nda ndetse yanababoheye amaboko imugongo bivanye n'ibibazo bitandukanye yateje abanyagihugu b'u Burundi, harimwo nk'ibura ry'igitoro, amafaranga mva makungu yarabuze. Si ibyo byonyene, umuyaga nkuba nawo ni ikibazo gikomeye cyane. Si ibyo byonyene kuko mu Burundi harimo n'inzara idahera, abanyagihugu rero bakidoga
bavuga ko rero byose byatewe na Evariste Ndayishimiye mu gihe wewe avuga ko atanzara afise ndetse ngo iwiwe ibintu byose biba bihari. Abanyagihugu rero bakavuga ko atitaho ikibazo c'abanyagihugu baba bafise ubukene ntangere, bityo rero nabo bakavuga ko barambiwe intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo rero yifadikanyije n'izindi ndongozi zikomakomeye nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse n'uwahoze arwanira igihugu ariwe Honorable Agathon yahoze aramutswe umugambwe CNL n'abandi bakomakomeye ngaha mu butegetsi bw'u Burundi bose bahagurukiye rimwe bashaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero Ndayishimiye uravye ari mu yabiri, arafise ubwoba ntangere ko isaha n'isaha ashobora gutembagazwa bivanye nuko ngivyo yakoreye abanyagihugu kuri ubu ngubu bamaze gushavura kandi ngo batagishaka kubona ibijanye n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye nk'uko mu kiganiro twagiranye babitomora. Nayo Bubanzabo mu ntara ya Bubanzaho abigisha baragirizwa kugurisha amanota abanyeshuri 35 bimwe impapuro z'umutsindo. Kuwa 18 Mukakaro uyu mwaka ku ishure ry'ubuhinga ryigenga Bonavenire riri muri komine Bubanza intara ya Bujumbura uburengero bw'u Burundi, abanyeshuri bashika 10 bahejeje amashure bariyamiriza itangwa ry'amafaranga rikorwa na bamwe bikaba kandi byatumye bamwe babura impapuro z'umutsindo. Abanyeshuri bashika 30 barabuze impapuro zabo z'umutsindo zirangiza amashuri kandi bari bahaye amafaranga bamwe mu bigisha. Abanyeshuri barituye umuyobozi w'ishure bitura abajejwe intwaro muri komine ndetse no mu ntara ariko ntaco byavuyemwo. Abigisha rero n'ubuyobozi bavugwa muri ayo mabi n'ubu ntaco bibona. Iryo bara ryaranonge kandi iryo bara ryarononye izina ry'ishure ryari rizwi nk'iritanga neza inyigisho z'imyuga, ariko ubu abavyeyi n'abanyeshuri bakaba baryidogera uko ritunganije. Umwe avuga ko yatanze amahera 300 y'amarundi ku mwigisha yari yamwemereye kumuha amanota kugira ngo nawe amenye, ariko ngo yatangaye nta nimwe abonye. Umuvyeyi w'umunyeshuri yemeza ko umuhungu wiwe nawe yatanze 200 y'amarundi ku mwigisha kubw'intahe nyinshi zaho inyene ico giturire ngo kimaze imisi myinshi gitangwa cane kigatangishwa abanyeshuri baheza. Mu gihe co gusuzuma abamenya mu gice ca gatatu abanyeshuri baheza 2023 ntibaronse impapuro zabo z'umutsindo, mu gihe abandi benshi bemeza ko bari batanze igiturire. Hari ibindi bitangaje cane, hari abanyeshuri batangajwe ko bungurujwe kandi hari ikibazo gikomeye batakoze co muri ico gice ubwabo ngo biraba kubwabo biraba rero ngo nta rupapuro rw'ibibazo na rumwe beretswe nubwo ngo bagumye babisaba. Imbere y'ikorwa ry'ikibazo ca leta abanyeshuri bari bandikiye inzego z'indero bazibwira ko hari ibitagenda neza kuri iryo shuri. Amatohoza yategetswe na ADCE yafashe ingingo ko iryo buranwa ngo bidakwiye ngo ku ishure ryabo nk'uko babitomora. Umugwi w'ubushikiranganje uremeza ubwo busuma. Kubera ubwo busuma abavyeyi n'abanyeshuri barashitse mu bushikiranganje bw'indero ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umugwi ugizwe n'abahanuzi bajejwe indero wararungitswe n'ubuyobozi bw'indero mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Ivyo twabonye birateye ubwoba, niko umwe mu bakurikiranira hafi iyo dosiye yabwiye Isange TV. Abanyeshuri bavuga ko hamwe mu banyeshuri basaba abamahera kugira ngo baronke amanota, abahungu basabwa amafaranga, abigeme nabo bagategekwa kuryamana nabo babigisha babo. Ibibazo vyahabwa umwe kandi nta rupapuro rw'ikibazo rwigera ruboneka. Twarasabye umuyobozi w'impapuro zacu kuva mu gice ca mbere, yishuye ko yazitaye mu gihe yariko arimuka, niko umwe mu bavyeyi agaragaza umubabaro. Uwo mugwi wafashe ingingo ko abanyeshuri 12 batangajwe ko bamenye bafuswe
ku rutonde rwa nyuma rw'abaronse impapuro z'imitsindo kuko ngo biboneka ko nabo nyene bahabayemwo ubusuma ariko nta gihano na kimwe cafatiwe abo bigisha. Umuyobozi yari amaze guhanwa ishuri ry'imyuga Pont n'Avenir ubwo bwa mbere ryari ryemerewe ku bumenyi ritanga ariko umuyobozi waryo yaramaze kwirukanwa mu kazi ka leta kubera ubusuma mu kibazo ca leta afatwa nk'umuntu ahagarariye ubusuma bubera muri iryo shure. Si irya mbere avuzwe mu masuma nk'ubwo. Ubu abana bacu barahebwe kubera umugwi w'ibiturire bose bariko barafukafuka niko umwe mu bavyeyi yidoga. Abavyeyi n'abanyeshuri basaba ko hofatwa ingingo ndetse n'ibihano vy'akarorero guhagarika abigisha bagize uruhara muri ubwo busuma, gusubiza uburenganzira abanyeshuri ndetse n'ubutungane bugakora igikorwa cabwo nk'uko aba bavyeyi ndetse n'abanyeshure babitomora. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru y'aka kanya twariko turabashikiriza. Reka tube tuyasozere ngaha dusubire mu makuru agizwe ko gusa yari amakuru mashikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cane Melodie ya Isanga TV, mboneshakure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza. Iri rero yari iteka n'umunezo ntangere ryo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya akubashikiriza kuri imboneshakure yanyu mukunda cane Melodie ya Isanga TV.